muravye iyi nteguro y'ibwirizwa igihugu kizokoresha, hanyuma cane tukabona effort zakozwe, mwebwe nk'umutaramu yabizobereyemwo, murabona ibi biharuro dufise, murabona ata mwizero uboneka twoshobora kubishiramwo. Ndavye nk'igihombo deficit, iyi deficit ntidushoboye koko ishoboye kuboneka. Honorer l'engagement deficit ibishoboka. Murabona mwebwe muri rusange mubona byifashe gute? Ibiharuro birerekana ko mu mahera yari yarategekanijwe kera ubu yaragabanutse, hanyuma kandi na deficit yari mu nteguro ya kera nayo nyene yaragabanutse. Si ukuvuga ko rero ata mwizero uhari, kuko deficit izoba financée par le financement intérieur, ni ukuvuga uko hazoba ukwirukira amabanki yo mu gihugu hagati cane. Iyindi financement ni financement extérieur, nayo ni ku rugero rutoya nk'uko twamaze kuvyerekana. Ariko rero ama mesure mashasha, ingingo zashitswe zirerekana cane amafaranga azokongerekana. Ariko kubera usanga hariho ama mesure amwe usanga ata impact chiffre yasizweho, nico gituma twavuze yuko inama nshingamateka yotumako umushikiranganji muvyavyejwe hari mu kigega ca leta kugira ngo atange insiguro y'izo ngingo, kugira yerekane impact chiffre, ibiharuro bizozanwa n'izo ngingo. Nayo ahandi biraboneka ko ku mafaranga yari yategekanijwe kera hamwe usanga yaragabanutse, ndetse n'igihengeri caragabanutse. Murakoze. Muravye iyi nteguro y'ibwirizwa igihugu kizokoresha, hanyuma cane tukabona effort zakozwe, mwebwe nk'umutaramu yabizobereyemwo, murabona ibi biharuro dufise, murabona ata mwizero uboneka twoshobora kubishiramwo. Ndavye nk'igihombo deficit, iyi deficit ntidushoboye koko ishoboye kuboneka. Honorer l'engagement deficit ibishoboka. Murabona mwebwe muri rusange mubona byifashe gute? Nkuko twari twababwiye, amafaranga yategekanijwe mu vyerekeye dépenses d'investissement ari ku rugero rurerure. Ivyo navyo ni vyiza kuko iyo habayeho dépenses d'investissement harabaho itangwa ry'akazi, ndetse hariho n'amafaranga aheza akiyongera mu gihugu. Rero iyo amafaranga yarungitswe muri dépenses d'investissement ni ikintu ciza cane. Muri iyi nteguro rero nivyo vyakozwe, harimwo
amafaranga menshi yarungitswe muri dépense d'investissement. Mu bintu bijanye n'amaexoneration turamaze kurenza kure, umuntu agaca yibaza ati none ibihe bikurikira bizogenda gute? Iki nacyo sinzi nyakubahwa arongoye sentare kuri kingiye ubutunzi bw'igihugu, ico iyi impanuro yoduha kuri iki kintu. Ego hari icyo mwavuze, mugabo namwe ubwanyu muraba muri imbere y'abashinga amateka hano, icyo mwoduhanura niki? Kuko harimwo ikintu kitumvikana. Abashaka kuinvestisa bavuga bati zana duha amaexoneration, mugabo nabo baje kuinvestisa nabo nyene ugasanga rimwe na rimwe bariko barashaka gukoresha amahera y'igihugu, aho kugira ngo bazane amahera yabo bagashaka gukoresha amahera y'igihugu, hanyuma tukongera ko tugashirako exoneration. Murumva ko tuba duhombye kabiri. Hano charge ziba zibaye zibiri. Noneho hamwe umugambi uheze ugasanga kuri leta ntacyo yungutse kinini ku mugambi ubwawo, witwa ko umugambi waheze. Aha tuvuga bamwe bahora baduhemukira, ugasanga ntacyo basigiye igihugu. Mwewe nk'ibi, iyi mvuze ni nagacuri, mwoshobora kuduhanura iki? Mwohanura iki leta nk'abashinga amateka, mu batuma iki kugira ngo vyibure iyo exoneration ingene yoshobora kugabanuka? Ama-exoneration ubundi ni meza kuko atuma haboneka akazi mu gihugu. Hanyuma kandi abaronse akazi hari ikori batanga, ikori bita IPR. Murumva ko ama-exoneration ari meza, ariko ama-exoneration iyo amaze kuba menshi kuvyerekeye ibintu vyinjira, usanga leta ihahombera. Nivyo ni vyiza ko amashirahamwe yoza kwinvestisa mu gihugu, ariko leta yoraba stade ishirahamwe igezeko. Nka stade ya implantation birumvikana ko exoneration zotanga. Ishirahamwe societe igeze kuri stade de production, ngaho leta yoraba ingene izo production ziriko ziragenda kugira ngo iheze igabanure exoneration, hanyuma iryo shirahamwe, iryo societe ritangure gutanga amakori n'amatagisi. Gutanga exoneration muratubwiye ko ari vyiza, nivyo gutanga exoneration ni vyiza, ariko aho bipfira tohagarukira gute? Jewe nariko ndibaza, muraheza mumbwire ico muvyiyumvirako. Nariko ndiyumvira nti mbega aho yaba umugwizatunga cyangwa yaba umupartenere azanye aje kugira ngo afashe igihugu, aho twebwe uriya mu gukurikirana ingene ijya exoneration twamuhaye kwizoba itire ku gihugu, aho twinjiye muri bimwe bavuga bijanye n'ama IOV, indicateur objectivement verifiable, muri ya suivi. Aho nitwoshobora kugira vyibure ico tubona hakiri kare, ibara ritaragwa. Nico nibajije, sinzi mwe namwe ico muvyumvirako. Ni naco twari twavutse ko hotumwa ko mushikiranganje mu vyajejwe harimwo ikigega ca leta kugira ngo bamubaze strategie zoshizwaho kugira ngo bametrize izo exoneration.
ni aho ibonekana neza ko habayeho suivi de l'accord des exonérations, hazoca habaho maîtrise des exonérations. Ariko cane cane umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo ubutunzi, yotumwako agaheza agatanga ayo mastrategie, kuko nawe nyene arabona ko kubona urugero rwari rwatanzwe rw'imiliyaridi 111 rwamaze kurenga ndetse gushika ku rugero rw'ibice ku rugero rw'126%, arabibona, aniyumvira ko ari we yoheza agatanga neza ayo mastrategie kugira ngo habeho maîtrise des exonérations. Mbega ko tubona muri ibintu by'amabije ubundi harimwo ibintu bikeyi cyane. Ikintu cya mbere ce sont les ressources, hanyuma hakaba na affectation des ressources. Uburyo iyo buri les ressources hanyuma no gukoresha uburyo aho hagati na hagati niho hashobora kuva kunguka canke kuta, sinoba ko ari kunguka mugabo navyo, ariko twebwe nuko usanga hagati na hagati haba ikintu kimeze nka deficit, ugasanga uburyo bwakoreshewe ni bwinshi kurusha les ressources uburyo bwabonetse. Noneho ndazi ko muje mumbye ati kugira ngo igikenewe cyokorwa nuko twongera les ressources aho uburyo bupfa, ico ndacumva kandi kirumvikana. None mwebwe muraba mubona kongera gusa uburyo bupfa, mubona umuti wo gutowe? Iyo muravye mugakurikira neza ibiba muri kino gihugu, mubona kongera uburyo igihugu les ressources, mubona byoba bihagije kugira ngo deficit ishobore kuhava? Ico ni kimwe. Hariho ikindi kibazo hano, sinzi ko ari cyo mwakivuze ko ni kibazo kijanye n'amasosiyete publique, ibigo vya leta canke ibigo leta ifisemwo imitahe washaka a totalite. Ivyo bigo leta irabiha budget yo gukora, iyo budget yo gukora ivyo bigo bikayavyaza, iyo bukayivyaza umwimbu, recette, inyungu. Ariko izo recette leta ntizimenya. Aho buriya iyi deficit tuvuga aho yoba ariyo. Akarorero, hariho ibigo bimwe bimwe tuzi nukuri bitabwira leta canke na Banque de la République, banki nkuru y'igihugu itamenya ayo masosiyete umwimbu wayo ugena uteye. Aho ugiye uterateranya ayo masosiyete ya leta, ivyo bigo vya leta, ugaterateranya umwimbu bironka, aho nitwosanga yuko amaherezo iyi deficit tuvuga, iki gihombo ciyerekana, aho nitwosanga atakihari. Twe tugasanga noneho turiko twiyambika amadeni, kandi kumbura ari amadeni atariyo, igihombo atari cyo. Sinzi icyo mwivuga ko icyo mwamwumvaho nyakubahwa
murongo w'isentare yubahiriza ubutunzi bw'igihugu. Icerekeye deficit kugira ngo igihengeri kihave hategerezwa kubaho umuti uvuye mu gihugu hagati. Ni ukuvuga ko leta iheza ikikora ku mabanki na yandi mashirahamwe yo mu gihugu hagati. Ahandi naho leta ica igerageza igasaba ingurane mvamakungu. Mukavuga muti none ko hari amasosiyete leta ifisemwo umutahe, usanga muri iyo sosiyete umutahe wose ari uwa leta. Ahandi naho ugasanga leta naho haba hari abandi bafise umutahe, leta irafisemwo umutahe. Ico novuga ngaha ku masosiyete ya leta nuko atanga ivyerekeye amadividande. Ayo madividande rero araheza akaja mu mafaranga azokoreshwa. Izindi ngingo zafashwe muri iyi nteguro nuko bene ayo masosiyete ategerezwa kugira affectation du résultat mu minsi 30. Birenze ayo mafaranga aca yinjira kuri konte ya leta. Izo zose n'ingingo leta iriko irafata kugira ngo irabe ko ico gihengeri cogabanuka. Iki kibazo nubwo kigarutse nticoroshe gutorera umuti, ariko ico umuntu yovuga ni iki, abandi baraza kunganira. Ico umuntu yovuga nuko ikibazo ntikiri kusaba exoneration. Ubwa mbere babivuze n'umukuru wa sentare yubahirizwa ubutunzi bw'igihugu yabivuze. Exoneration simbi, n'usaba exoneration nta kosa afise. Exoneration simbi, n'usaba exoneration nta kosa afise. Ariko ikintu ca mbere umuntu acabona nuko amakosa ari ku ruhande wa twebwe twakora les exonérations. Nukuvuga yuko abatanga ama exonération hari ibintu bimwe uko ndabibona kumbure umengo batabashitseko mu gihe bariko bariga dossier y'umugwizatunga ariko arasaba exonération. Hariho umenga ibintu badashika kugira ngo bige neza. Nimba budget programme, nimba kuri kino gihe amahera ajana na action activité, none ubu urya mugwizatunga ariko ara exonération aho hari ibintu azanamwo aribyo biheza bikagenda bikadutwara amahera menshi yitirirwa exonération, ariko ibyo bintu bidakenewe. Siningene umuntu ashobora kucumva, ariko ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri nibaza ko kiri kuri competence z'abantu bacu, competence de négociation, kugira ngo nimba twemeje koko ko umuntu aba exonéré, ifo yuko leta iba yamaze kubona ko ayo mahera atazohomberayo, ahubwo azotanga inyungu, azozana inyungu ku gihugu. Kuko bitagenze uko nivyo mwavuze, tuzoza dutanga amahera agenda aherayo, kandi uko bavuga ngo
kugira ngo nanjye nje kugira igikorwa nkorera mu Burundi banza munyashure l'exoneration, kandi ugasanga duteza kuyimuha mukaba ikibazo kubera ikigenda igaherayo canke kubera ikigenda inyungu ikaza kuba ntoyi ugereranije n'amahera leta iba yatanze muri exoneration. Hano hari ikibazo sinzi, reka tubanze tubaze hano nyakubahwa arongoye sentare yubahiriza ubutunzi bw'igihugu, reka twe nawe ica byumvira ko aho nitwoba iyo ico cyumviro murumva iyo nsigo turiko turatanga irumvikana cyane twoba turiko turihenda. Ku vyerekeye amafaranga yategekanijwe yerekeye cotisation mu ma organisation internationale leta y'Uburundi isanzwe irimwo sagaseseshwa rumuri, iraboneka ko iyo nteguro yagabanutse, ariko kuvuga ko hamwe cotisation ziyongereye hariho ivyiyumviro vy'igihugu bica biba tenu en considération. Aha novuga ko iyo umuntu aba ari membre d'une organisation internationale, ni ukuvuga ko haba hariho ivyo aba yemeye, ivyo aba yemeye, mu vyo aba yemeye haba harimwo izo contribution, izo cotisation. Kuba zaragabanutse rero, aha ntitwoshoka tuvuga ko hoba hariho ama organisation internationale yagabanutse, oya, ariko umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta wenyene arazi igituma ayo mafaranga yagabanutse, kuko ibituma birashobora kuba ari vyinshi. Ashobora kuba hariho amafaranga igihugu kimaze gutanga menshi, ivyiyumviro rero biza vyerekana neza igituma ayo mafaranga yagabanutse, vyoheza bigatangwa n'uwo mushikiranganje. Murakoze nyene.